Gitamara hanagura amosoze amosoze twarize tuvuga muntu nanana sinari bwabone nkaba irakunda kurema yemwe sinari bwabone nkaba irakunda kurema yemwe sinari bwabone nkaba. Umugwiru Kristo uhurikiye mwishirahamwe Vomerabandi kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka wa 2025 bakoze igikorwa cy'urukundo aho baramutse bashikiriza inzu bubakiye umupfakazi. Uwo mugwi Vomerabandi bakaba batanze ibifungurwa hamwe n'ivyambagwa ku bene gihugu bafise amikoro make. Ndabahaye ikaze kuri mikro muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Vomerabandi umugwi ukora ibikorwa by'ubuntu. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Aha turi mu ntara ya Ruyigi aho umugwi Kristo uhurikiye mwishirahamwe Vomerabandi bava mu ntara zitandukanye zigize igihugu bariko berekeza gushikiriza inzu bubakiye umupfakazi. Iyo nzu ikaba iri mu ntara ya Ruyigi muri komine Ruyigi, zone Ruyigi ku mutumba wa Ruhago. Ibyo bikorwa bikaba byatewe iteka n'umuhanuzi mu biro kwa buramatari w'intara ya Ruyigi, umuhanuzi ajejwe agateka kazina muntu iterambere ridakumira mu ntara ya Ruyigi yasarukiye umushikiranganje wo gushigikirana agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Umwongere wa kabiri w'ishengero rya Panekoti mu ntara ya Ruyigi hamwe n'abakozi b'Imana batandukanye. Guserukira umugwi Vomerabandi imbere y'amategeko ari kumwe nabo bafatikanyije kurongora uwo mugwi, abahurikiye muri uwo mugwi Vomerabandi n'inshuti za Vomerabandi, abubahwa batandukanye hamwe n'abene gihugu muri rusangi bo mu ntara ya Ruyigi. Ibyo bikorwa byatangujwe no gushikiriza iyo nzu aho baje bitwaje imatera zibiri, igitanda hamwe n'intebe n'imeza, tutibagiye n'ibiseke bigizwe n'ibifungurwa. Bafashe akanya baratembera muri iyo nzu bubakiye uwo mupfakazi. Uwo mupfakazi mu kanyamuneza kavanzemwo n'ibigumbagumba yashimiye cyane umugwi Vomerabandi kwiteka bamuteye. Mwijuru yoyo yakoresheje abana b'abantu ikabakoresha ikabaronderera uburyo hirya no hino bigatuma iyi nzu yubakwa. Ivyo mbanje kubikengurukira Imana. Imana nihabwa icubahiro kandi nongeye gushimira abantu Imana yakoresheje bakavyemera. Imana nibahezagire kandi Imana nibaha umugisha. Imana izibibaharure ko nk'ukugororoka naho muzoba mugeze ku nkombe y'urupfu, Imana izibibuke. Yesu nabahezagire. Yongeye araca ku mayange uko yabayeho nyuma yo gupfakara, aho yamenyesheje ko atagira haba ko baba mu kazu k'ubwatsi, imvura iguye banyagirwa nk'abari hanze. Kuvuga inzu tukira abageni haheze ukwezi imvura yaciyima iragwa. Nukuvuga iyo mvura iguye haragera igihe inzu mu nzu hakava tukaguma nyene tuza kugama mu marenzo. Harageze naho igihe twifuka ikirago twabuze ingene turyama. Hama ndaguma ngaho tuba mu bwo buzima biragumuko guteba yaho Imana ihava ikamuhamagara agataha. Nyuma yaje guhura n'umugira neza yabaye arabatiza aho akika umusaya we n'abana biwe. N'ibigumbagumba byinshi bivanzemo n'umunezero n'amarira yasabiye umugwi Vomerabandi umugisha no kuzogira iherezo ryiza ngo ibikorwa bakora Imana ibibaharure ko nko kugororoka. Yarangije avuga ati ikintu numva nobabwira baragapfa bakorera Imana.
umuhanuzi mu biro kwa buramatari w'intara ya Ruyigi nawe nyene yashimye cyane igikorwa cy'urukundo Vomerabandi yakoreye uwo mupfakazi, eka n'uwaserukiye umushikiranganje wo gushikirana agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira nawe nyene yafashe akanya aragaragaza umunezero afise igikorwa cakoretse. Uwuserukira umugwi Vomerabandi imbere y'amategeko yahaye ikiganiro abamenyesha makuru aho yaciye irya nino ingene yiyumviriye ico ciyumviro cyo gushiraho umugwi Vomerabandi. Murakoze cyane, jewe kwizina nitwa Ntirandekura Daniel, jewe nkabanjejwe irishira hamwe niryo ndongoye ku rwego rw'igihugu, tukaba twabitanguye mu mwaka wa 2020 ariko kugira ngo tuziyumvire nkuko muriko murabikurikirana, jewe mama yapfuye mfise imyaka 7, hanyuma papa nawe acarasara, nca ntangura kubaho mu buzima bwa mayibobo. Ni kuvuga ngo ubuzima nabayemwo naramerewe nabi, niho nakuye icigwa cyuko imfuvyi n'abapfakazi bashobora kuba bamererwa nabi. Muri ico gihe nyene rero Imana yangiriye ubuntu, namwe murabibona, hanyuma ndamera nk'ukumeze kubera ca kibazo nagira mu kahise kiwanje, nariyumvira ukuntu noshobora je gufasha imfuvyi, umupfakazi canke naho nikora nkasanga ntavyo noshobora ndumwe. Ariko mu kuja hamwe n'abandi naciye numva notanguza groupe yitwa ibikorwa vy'ubuntu kugira ngo ndonde abo bafise umutima nk'uyu mfise, bikunde dushike kwihangiro yuko umupfakazi n'imfuvyi twoshobora kugira ikintu tumukoreye. Naha rero mubona twashe rutanguza uyu mugwi, hanyuma Imana yagumye guhezagira gushikaho riba ishira hamwe ryitwa Vomerabandi rikorwa vy'ubuntu mufanya imfuvyi n'abapfakazi. Ubu rero biriko birabandanya bikorwa kandi biriko biragenda neza. Iyi nzu igira 6 mu nzu tumaze kubaka, kandi abapfakazi twubakira tuba tusanga tubakura aho bashumvye babayeho nabi. Ati irishira hamwe ntaho ryegamiye, wipfuza kwifatikanya nabo canke kuba inshuti ya Vomerabandi imiryango iruguruye. Ishira hamwe Vomerabandi si ishira hamwe ry'idini kanaka, ni ishira hamwe ry'abene gihugu bafise umutima wo gufasha, hanyuma bagiye hamwe bakabikora. Nkuko bivuze, murabona turiko turagenda, naha mubona hariho abatera mpunga, hariho usanga umuntu yumva ati je noshobora gushika Vomerabandi. Kenshi kubera ibikorwa dukora kenshi twitanga, abantu benshi bakunda ko baterera, mugabo kwitwa abanywanyi ugasanga biragoye, muga navyo ni vyiza. Ni kuvuga ngo si igidini, ahubwo ni iry'abantu bafise umutima w'urukundo wo gufasha bagiye hamwe. Ni kuvuga ngo umuntu avyifuje araturondera, hari inzira tubicishamwo umuntu tukamwakira. Imana ibahezagira. Arangiza ashimira abashigikira mu byo baba bakeneye bitandukanye kugira ibikorwa by'ubuntu bakora bigende neza. Nyuma yo gushikiriza iyo nzu, ibirori by'abandanyije kuri stade iri ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi, aho ivyo birori byatangujwe na defile yakozwe n'abagize umugwi Vomerabandi bavuye mu ntara zitandukanye, indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse n'udukino dutandukanye duhayagiza ibikorwa by'ubuntu bikorwa n'umugwi Vomerabandi. Iyo byatanguje ivyo birori, amajambo yose yavugiwe ngaho yari amajambo y'umunezero yo gukengurukira umugwi Vomerabandi ku bikorwa by'ubuntu babandanya gukora. Userukira umugwi Vomerabandi imbere y'amategeko yaciye irya nino ibikorwa bamaze kurangura, yongera arashikiriza imigambi iri imbere bimirije kubandanya bakora. Yarahiye amafaranga banabikora bari bafungiwe mu mavuriro atandukanye kuko kubura uburyo bwo kuriha ideni kandi bari bakize. Irishira hamwe ryarebeye Bujumbura, abana b'imfuvyi babiri babuze se na nyina bakiri bato cyane, hanyuma baca batangura kubaho bwa buzima narimo. Ririko rirafasha mu kubarira amashure kugira ngo ejo nabo
bazogeze ahantu abandi bamerewe nabi ahantu heza. Riramaze gutanga imfashanyo zigizwe n'ibifungurwa n'imyambaro kuri bana mwikora bo mu ntara zitandukanye. Rirafise ubworozi riko rikorera mu ntara ya Cibitoke. Rirashishikara kandi abanywanyi n'abanywanyi baryo baba bahuye n'ingorane zitandukanye, birabashigikira bikabaraba. Nyuma yo gushikiriza ibyaranguwe hakurikiye igikorwa cyo guha ibifungurwa no kwambika abafise amikoro make, aho abarenga 80 baronkejwe ibifungurwa bongera barahabwa n'ivyambagwa. Abakenyezi baronkejwe ibitenge, abagabo nabo baronswa amapantaro n'ishati. Abaronkejwe iyo mfashanyo bakaba bakengurutse cyane ku gikorwa bakorewe. Mu kurangiza twamenyesha ko umwe yafasha umupfaka mu kumutiza inzu aba arakikamwo umusaya we n'abana biwe, uwo nawe akaba asanzwe ari umwe mu bajejwe umutekano. Nawe nyene umugwi Vomerabandi wamushimiye ku bikorwa by'urukundo yakoreye uwo mupfakazi. Umwongere wa kabiri w'ishengero rya Panekoti mu ntara ya Ruyigi yateye intege uwo mugwi, yongera abemerera ko bagiye nabo gushigikira uwo mugwi Vomerabandi. Akaba yasozereye abasabira umugisha abicishije mu isengesho. Ibyo birori byarangiye mu kanyamuneza ntangere, aho habayeho no gusangira hamwe abitabiriye ibyo bikorwa, ndetse na bamwe 80 bafise amikoro make baronkejwe imfashanyo. Reka ndabashimire cyane, ndabahamagarira gukurikirana ibikorwa umugwi Vomerabandi ubandanye ukora. Ibyo bikorwa mukaba mubisanga ku rubuga rwa YouTube na Facebook, wandika akajambo Vomerabandi. Eka ni ibikorwa byaranguriwe mu ntara ya Ruyigi. Ukeneye kubikurikirana uko byagiye birakurikirana byose ni naho mubisanga. Jewe Irankunda Ado Desire ndabashimiye cyane ukungene mwaduteze yombi. Naho butaha mu yandi makuru twabatororokanyirije.